irebe best influencer award reka hariho imigwi y'abantu basanzwe bakorera muri ibyo bisata babimenyere babizobereye gitanguye no munsi cyatanguye kera twebwe mu kuvugisha aba influenceurs bamwe n'aba influenceuses ariko ku mugaragaro gitanguye no munsi kugira ngo nabidushikanire kure ingene kimeze hazoba demi final na final mufise ko abakenyezi abafasoni canke abakenyezi 10 n'abashingana 11 ariko muri demi final hazotogwa 10 hariho mu bakobwa canke abo twita abakenyezi harimwo Mona Walda, Nelinat, Monia Fleur, Shemsa, Yusla, Kim Nana, Dativ, Michou Miracle, Bébé Gabriela na Deli Idriss. Mu bashingantahe harimwo Kabos, harimwo Issa Tiam, harimwo Yann Santana, harimwo Andy Bruzi, harimwo Simbizwe Basemavumba, harimwo Jado Giti, harimwo Raoul le comédien, hariho Catlouse. Batanu no kuvuga yuko uwa mbere azoronka miliyoni 3, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu umuriyoni umwe mbere na babandi batanu bavuyemwo. Benito Patrick Pajo niyo nkuru umenyesha makuru mugenzi wanyu nkaba ndongoye igisata cy'ubudandaji marketing muri Irebe FM ariko kandi nkaba ndongoye gestion canke management ya studio de production Irebe Music Recording ndumenyesha makuru kandi muri Irebe FM. Murakoze nanje nitwa Linda Bushasha akaba ari je ndumuyobozi mukuru wa radio Irebe FM nanje nkaba ndumumenyesha makuru mugenzi wanyu. Nanje nitwa Greta Kwizera nkaba ndi muri iki gikorwa iyi evenement Best Influencer Awards nkaba njejwe igisata ca marketing. Ego murakoze je nitwa David Rakoze and umenyesha makuru nanje kuri Irebe FM ariko kandi nsanzwe ndanaserukira imbere y'amategeko Irebe Company ari nayo ifise projet ya Irebe FM. Reka nongere ndabaha ikaze mwebwe mwese mwashoboye kwigora mugashika muri kino kibanza. Irebe FM ni samirizi isanzwe isamiranira mu gisagara ca Bujumbura muri quartier asiatique avenue Ntahangwa numero 33 ni samirizi kandi isamiranira kuri megahertz 91 n'ibice 4. Irebe FM iravuga mu gisagara ca Bujumbura ikongera ikavuga ndetse no muri Bujumbura rural aho ikavuga kandi no muri ntara ya Rumonge, muri Muramvya, igice ca Bururi, muri Cibitoke, muri Bubanza. Akaba kandi ari samirizi ushobora kumva ubicishije kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi kuri website wa Kaburungu Irebe FM akaburungu.com canke naho ugaca kuri Radio Garden canke online radio box aho hose urasangaho Irebe FM. Ni insamirizi kandi ifise umugambi wo gushobora kwaguka tukumvikana mu gihugu cose. Ibyo biri mu migambi ya vuba pani migambi twovuga ngo imigambi yo izoteba yakure cyane. Rero murashobora kwibaza muti mbega Irebe gisigura iki? Irebe ni iki? Irebe ni ikibanza umwami yakiriramwe abantu mu gihe ari abantu bafise imanza novuga ntizagoranye kandi akazibacira atavyangondagonda. Ni kibanza gisanzwe kiri mu Gishora mu ntara ya Gitega. Muri Irebe FM umurongo dukorerako mu Gifaransa bavuga ngo ligne éditoriale ni la promotion de la culture burundaise dans toutes les facettes. Ngerageje
kubisobanura mu rurimi rw'ikirundi ni nko gushigikira imico kama y'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero rero twaravye muri bamwe mu barundi mu gwarukana cyane ruhari ni benshi basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore kwamamaza igihugu cacu gishobore kumenyekana mu makungu, igihugu cacu gishobore kugira izina mu makungu hagiye hatandukanye, ndetse bari no mu bafasha kugira ngo igihugu cy'u Burundi ibyiza biri muri ico bishobore kumenyekana. Ni muri iyo ntumbero rero Radio Irebe FM yiyumviriye ku muce novuga nti w'abantu bamwe bafasha kugira ngo Uburundi bumenyekane, ibyiza by'u Burundi bimenyekane. Tuyumvira kuca tutegura rero iyi award Irebe Best Influencer Award, ari nayo kumbure novuga nti yaturamukije hano kuri uno munsi. Ibijanye rero ni Irebe Best Influencer Award, reka hariho imigwi y'abantu basanzwe bakorera muri ibyo bisata babimenyere babizobereye twarondeye kugira ngo bashobore kudufasha mu nteguro. Muri bo rero ni Greta Aringaha araza kuca ankorera mu ngata abasigurire na cyane ibijanye n'iki gikorwa catuzindukanye kuri uno munsi. Murakoze Cherissa, madame la directrice, murakoze namwe. Igikorwa yagerageje kuvuga hanini ko ari Irebe FM yagiteguye, ari ico citwa Irebe Best Influence Award. Irebe yariyumviriye yuko haraba ama awards menshi, ariko hari gisata kiriko kirashaka kumenyekana cyane hano mu gihugu cy'u Burundi, arico influencer. Hari abasanzwe babikora nk'umwuga, hari n'abasanzwe byabaye uko nyene bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ariyo réseaux sociaux internet, mais hariho n'abandi tuzi mu bikorwa vyabo. Rero Irebe yaragerageje gushikira bamwe tuzi tubona aribo ba influenceurs, influenceuses. Turababwira iciyumviro, mbere baranagifata neza, baranacakira, barumva ko bona kijamwe, kandi n'imiryango iracuguruye. Umuntu azi ko ari mu influenceur cyangwa mu influenceuse ashaka kuza muri no competition izoherezwa na awards, barahawe ikaze. Muri uwo mwanya dufise abakenyezi 10 no kutonga abahungu abashinga ntahe 11. Mugabo twababwiye ko imiryango icuguruye, ariko gituma twagize lancement officiel kugira mumenye igikorwa kiriko kiraba. Gitanguye no munsi, cyatanguye kera twebwe mu kuvugisha aba influenceurs bamwe n'aba influenceuses, ariko ku mugaragaro gitanguye no munsi kugira mu nabidushikanire kure ingene kimeze. Hazoba demi final na final. Mufise ko abakenyezi abafasoni canke abakenyezi 10 n'abashinga ntahe 11, ariko muri demi final hazotogwa 10. Hazotogwa 10 bivanye kuri theme tuzobaha bakorerako, bagira ka video, hama bazotogwa na mwebwe, bazotogwa n'abantu, bazotogwa kuri site web ku ma vote like, ariko iyo site web ni nabo banavuze ati reka dutogwe kuri site web, sino Instagram, Facebook, ivyo muri uwo mwanya ntiturabigira, ariko demi final na final bazotoga kuri site web ku mugaragaro bose babona iri gere neza. Niho hazocatogwa 10 bazoja muri final. Mugabo final hazo muri 10 muri 21 tuzotora 10 baja muri demi final, hama muri final hazojamwo batanu no kuvuga yuko uwa mbere azoronka miliyoni 3, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu umuriyoni umwe. Mbere na babandi batanu bavuyemwo nabone tuzobaha nabone agashimwe kabo ari amafaranga 500. Rero calendrier nuko video ya mbere dushaka ko iba muri uko kwezi nyene kw'icenda, muzoyibona ku mbuga. Mbere munagende umwe wese kuri video azoba ari karakora mu influenceur, mucaguremwo uwo mwashimye, ariho amavota azobatanguye, hama dutorabo 10. Hama aje dusubira abo nyene 10 basubire nabo tubahe theme bagirira ko video kugira dutore uwa mbere no wa kabiri no wa gatatu no wa gatanu. Nibaza ko gushikaho igituma byanateguwe nuko aba influenceurs nga mu Burundi barafise uruhara runini cyane mu iterambere ry'igihugu. Nibo bantu ba mbere cyane gose bashobora gushikana ikintu kure
mbere n'ama entreprise amwe aranatanguye kubarondera kubera ko akazi kabo basanzwe bakora. Tunahamagarira ama entreprise, tunahamagarira ama societe ashaka kumenyekanisha ibintu byabo yuko irebe yatanguye ico gikorwa cyo guha valeur umu influenceur no influenceuse. Ntibihereye ngaha, ça sera la première édition kandi bizobandanya. Rero kugira tubahe intege aba influenceur nuko twobaha akazi bivanye n'ukungene ba influencer abanyagihugu bagatumana image y'igihugu ishika kure. Nibaza ko gushikaho ari ivyo twomenyesha. Yari calendrier de déroulement y'igikorwa. Ego finale izoba muri December. Murakoze. Ndiko muri aba bari hano imbere yacu hari uwo mwunganira canke yose ijambo kugira ngo ubandanye mu gushikiriza. Ikibazo ca mbere ati ni bande muri uyu mwanya. Navuze ko dufise abakenyezi 11 bamwe baranahari banashitse kandi twari twifuje ko bose twaba turi kumwe no munsi, ariko ni mu minsi hagati baba bafise imirimo, ariko reka munyemereye turashobora kubavuga naco bitwaye. Hariho mu bakobwa canke abo twita abakenyezi harimwo Mona Walda, Nelinat, Monia Fleur, Shemsa, Yusla, Kim Nana, Dative, Michou Miracle, Bebe Gabriela na Deli Idris. Mu bashingantahe harimwo Kabos, harimwo Issa Tiam, harimwo Yann Santana, harimwo Andy Bruzi, harimwo Simbizwe Basemavumba, harimwo Jado Giti, harimwo Raoul le comédien, hariho Catlouse, hariho Angelo Atamba, hariho na Randy Promoter. Muri umwanya nibo dufise, ariko nkuko twabivuze imiryango iracuguruye. Harabo dushobora kuba tutashikiriye, ariko azi neza yuko ari umu influenceur cyangwa umu influenceuse, donc arahawe ikaze. Turabe ko akwije ivyo dusaba hama azojemwe nawe mu bahiganirwa iyo awards. Ikibazo ca kabiri wabajije inyungu ya radio Irebe FM. Duhiriwe duhishije ndi kumwe n'ujejwe ivyunguka muri Irebe. Reka nabo nyene tundamu ijambo kugira ngo ashobore kugira. Radio Irebe FM mu migambi yayo nkuko mwabyumvise directrice yabivuze harimo kumenyekanisha ibikorwa by'igihugu, iby'abanyagihugu, abarundi, by'Uburundi, ibyiza biri mu gihugu kubishikana kure. Rero inyungu canke ico Irebe FM yunguka nuko muri iyo migambi y'iradiyo bisanzwe birimo si uburyo bw'amafaranga, kunguka mu buryo bw'amafaranga, ahubwo nuye migambi yose Irebe ifise yashize imbere mu bijanye no kumenyekanisha igihugu no kugikundisha abaringana bari hanze, kugira ngo biciye muri aba influencer batume igihugu kimenyekana. Izo mpano z'abarundi zinyegeje, z'abana b'igihugu zinyegeje zije kumugaragara. Uwo murundi akunde gukurikirana uwo mu influencer cyangwa mu influenceuse. Uwo murundi ari hanze akunde amenye ibiriko birakorwa mu gihugu biciye muri aba influencers. Ni kuvuga ko twebwe bya biganiro dukora ubu tuzoba dufise ikindi gisana no vaca aba influencers bituma ya migambi twishikako n'aba influencers badufasha gushikana kure ivy'igihugu, kuko iradiyo nivyo abanyamakuru baragenda kurondera ibiganiro bakarondera inkuru bakazizana ku iradiyo. Ubu hari ibindi rero uwo mu influencer akora, kumbure we afise abantu biwe bamukurikirana nk'ibihumbi 10, ibihumbi 50 bamukurikirana. Biraryoshe rero kumva ko n'uyo muntu Irebe FM yamuhaye akaryo ko gushikana ivyo vyumviro vyiwe, amashusho yiwe, izo content ziwe ahandi kure. Rero tubaza ko Irebe FM no mugambi izokunguka, kuko izoba yungutse iyindi champ, iyindi uwundi mugwi w'abantu bamenyekanisha. Tubita bamenyesha makuru, tubita kujya mukunda kubita ngo nabanyatugenegene, ahubwo n'umwuga wabo wo kumenyekanisha. Inyungu no kumenyekanisha igihugu, inyungu nuko abantu bamenya igihugu cyacu n'ibyiza byayo. Ahubwo turonse abashigikira kino gikorwa nkuko Greta yari yabivuze, imiryango uruguruye. Aho tumaze kudodora turizeye ko muri ano meze atatu ari imbere gushika mu kwezi kwa 12 aho tuzotanga akagashimwe ka nyuma ka final nakajyo keza kayo ma entreprise, ayo ma societe y'ubudandaji, abo bakora mu gisata ca bavuga ama entreprise étatique, harama amashirahamwe ya leta n'amashirahamwe yigenga. Nibaze ibyo bakora tubimenyekanishe biciye kuri radio, ariko kandi biciye muri zo content zaba ba influencer bagira bagende natwe mu rugendo rwa mezi atatu. Kuvuga ko muri amezi atatu
ishirahamwe ryari ryo ryose ryifuza canke rikora mu byo kumenyekanisha igihugu canke rifise ibyo bidandaza rishaka ko abarundi bamenya n'abanyamahanga bamenya n'umwanya rero mwiza wo kuza guherekeza kino gikogwa muri iyo nzira. Inyungu izoboneka kuri twebwe, kuri ku ba influencer no kuri abo masosiyete ariko arakora ku neza y'igihugu. Rondeye mu Kirundi uraza kubura ijambo influencer cyangwa influencer. Ibyo akora ni kumenyekanisha cyangwa kuvuga cyangwa kwirata cyangwa guhaya ivyo byiza, kubimenyekanisha mu buryo bwiwe, kuko aba influencer cyangwa influencer bose bafise ukuntu bamenyekanisha bivanye n'ibyo bahisemo, kuko harabo bari mu misata bitandukanye muhora mukurikirana muhora mubona ibyo bakora. Rero kuvuga ngo twomwita ubumenyekanisha, tumwise umudandaza, tumwise twobura ijambo rimwe mu Kirundi. Twasanze Kirundi burya dukeneye abantu bo muri Academy Rundi bako yatumviriza badufashe nibi biri mu byo tumenyekanisha izi ndimi zacu zigatuma tuzikundisha abandi. Nk'ubu twobona abantu bo muri Academy Rundi bo tubwira neza influencer, byo tuma rino higanwa riherekezwa n'iryo zina rishasha, bikabonera n'akaryo ko kurimenyekanisha bakarimenya, kuko twararondeye muri Kazinduzi influencer turasiguza, turarondera abantu turabura ico influencer gisigura. Murakoze. Mu bisanzwe mu ijambo rimwe dushobora kukironka, ariko mu majambo ashoboka umu influencer cyangwa influenceuse n'umuntu influencer mu Kirundi novuga yuko n'umuntu atuma ukora ikintu kubera ukimubonyeko. Kihaje abandi bari mu entertainment iratandukanye, kandi natwe aba influencer dufise n'aba influenceurs dufise n'abantu bakora ubuzi butandukanye. Exemple muramubona Jadonga n'umu influencer mu bidukikije, aratuma abantu babikunda kubera tubimubonako. Aratandukanye cyane na Angelo ari nyuma yiwe. Angelo aratamba ntaho bihuriye n'ico Jado akora. Donc umuntu wese afise ico influencer igihugu, ico influencer abantu, nico kimwe na entreprise. Ushobora kuzokenera umuntu azi kuvuga, ushobora kuzokenera umuntu atamba, twege nico catumenya umu influencer tuguha. Hama akabijya nuko tuje kuvaloriza, novuga mu Kirundi guha agaciro ako kazi, kuko yavuze amapublicité araba ku maradiyo, amapublicité araba ku mateleviziyo, ariko burya ibindi bihugu réseaux sociaux niyo ikomeye cyane muri iyi minsi. Rero nabo ba influencer n'aba influenceuses bakorera ku ma réseaux sociaux. Rero nico gituma kabijya nuko twoteza imbere réseaux sociaux natwe ngaha mu Burundi, ama entreprise akaronka une visibilité iciye kuri réseaux sociaux, biciye kuri abo ba influenceurs n'aba influenceuses tuzoba two turakorana muri iki kiringo c'amezi 3. Ganwa cyangwa award ari ubwa mbere iteguwe kandi yiyumviriwe na Irebe FM, na kabijya rero gakomeye cyane kuba Irebe FM ije ubwa mbere ikiyumvira ko abo bantu ubundi twategerezwa, kubera ko natwe turi radio twategerezwa kuba turi abantu twobagiriye ishari amenga turi muri competition nabo, ariko kubera ko intumbero twihaye kandi tukabona yuko ico gisata ari gisata gikomeye, niyo mpamvu twavuze ati reka tuba ba mbere natwe nyene nk'iradio no mu bikorwa dukora tubereke yuko bafise agaciro, guco natwe kuco dukoze n'abandi bose bahere ko babona ako kazi, abari bibaza yuko ari tugenegene babone yuko ari akazi gakomeye. Ico kibazo twaracize cyane, kandi harabaye inama hagati ya Irebe n'aba influenceurs bonyene, nibaza ko bona cishura kuko nibo bayitoreye ubwo buryo, kuko kenshi barakunda kuvuga bibwe habaye amanyanga kubera jury irafise pourcentage, jury yatoye umuntu wabo. Rero twaragiranye ibiganiro n'aba influenceurs bonyene baritorera uburyo twoye ijambo Jado akanavuga yuko igituma bahisemwo iyo site web kugira binaboneke ku magaragaro. Yesa shimwe. Assalamu alaikum. Murakoze ku ijambo. Bwa mbere tubanje dushimira Irebe FM na Irebe company. Bwa mbere ariko ndavuga yuko fashe kano kanya kugira bwa mbere tubanze dushimira Irebe FM na Irebe company kubona baratwimviriye ko ama natwe cyumviro twaragishima, naco gituma bamamagaye turi kumwe n'abagenzi banje hariya kugira dushikirize
gituma twatoye ko bodutora ku ma site web twaragiye hamwe ca dusanga yuko ngaje mubabarire social media nkoresha Facebook cyane na Twitter mugabo Instagram sindayikoresha cyane na TikTok sindayikoresha cyane hama hari abandi bameze nkanje usanga akoresha TikTok cyane undi agasanga akoresha Facebook cyane cyangwa undi agakoresha Instagram cyane cyangwa undi agakoresha Twitter cyane hama turabona yuko byoba byiza ko twese duhujwe n'ikintu kimwe kugira nagira ubundi adokwidoga ngo ujya anya ngo arakomeye kuri TikTok uri arakomeye kuri Facebook uri arafisaba aba followers benshi kuri Instagram naco gituma twace duhitamo tuvuga tuti kugira amatora agende neza kugira twese tubishime ariko twotora ku ma site web hama nikindi naco irebe turifuza yuko ikogwa coba icayo koko coba icayo kagira nico bagikuyemwo kuri en termes de visibilité ni naco gituma twashaka yuko duca kuri site web ya Irebe campagne cyangwa Irebe FM ama sindababeshi kuri twebwe nabagenzi banje hariya barumvise yuko harimo akabijya umugani wa undi buni muziki ngo karakabijya nateguye Irebe yaraduteguriye akabijya zabindi bakavuga ngo iyo kamera sindi ko mvyibuka bana jewe natewe iteka ryo kuja imbere ya kamera ya mbida hama twavuze tuti ikintu ubwa mbere kibaye igikorwa ciza cyane kuko harabaye ama competition y'abaririmbyi murabizi yuko Primusic iraba abaririmbyi gusa hariho competition y'aba Miss iraba abakobwa gusa hariho competition y'aba Isanganiro Award iraba abaririmbyi gusa mugabo biraryoshe kubona fata ingabirano zitandukanye abakora bitandukanye bakaja hamwe kugira igihugu cyacu gitera imbere sigura yuko turizera kandi turafise ikizere gikomeye cyane ko bino bintu bizogenda neza kandi bizozana impact kuri societe burundaise kandi natwebwe ugwaruka biraryoshe kuba ufise ikintu ukora abantu bakakimenya bakakimenyekanisha bakakimenyesha abandi nizera yuko mu batamvyi sujya wenyene azotamba hariho abana bo misite bazomigira ko byinshi hariho bakabos bavuze ba Mona Warda hariho abantu benshi bazobona ico Mona Warda ariko arakora ko kimushikanye kure hama wa mwana wacu hari amyakabiga cyangwe wabona barawure kumusaga cyangwa babona ba Greta yari mu Gihosha mu Ngagara azovuga ati none ko Greta nawe ndamubona ko nawe ndamubona kumbe ageze hiyo bizomutuma ashiramo ingufu nyinshi mu bikorwa ariko arakora cyangwa ingabirano Imana yamuhaye kugira igihugu cyacu tugiteze imbere tugire ciza kurusha nko twagisanze imari bamezagire cyane murakoze yakora bihurumbirwa nimba tamba ugasanga hari umundi mujene yifuza kuzotamba nkawe nimba Satu yavuze ati nkeneye ko mugira challenge y'indirimbo yanje bose bakaca bakoreye challenge umva ico gihe Satu abari influence abantu bose ko bagira iyo challenge iyo ndirimbo bose bace bacika aba danseur muri uwo mwanya ko baba bakeneye gutamba Jado nimba atera ibiti akaba ari active kuri Facebook ashize ko apera ati genda keneye kuno munsi aba jeune bo mukumusaga muza je gutera ibiti Facebook yiwe ikaba iruta uko yobikora kuri Twitter ikaba iruta uko yobikora kuri Instagram urumva Jado mu ico gisata ca Facebook arazwi arafisa abamuhurumbira uyo ivyo ubifise nk'ivyo bya Jado canke nk'abo bandi turavuga uyarahawe ikaze ari kuri internet kuri platform yari yo yose arashobora kuza nta myaka mumvise ko ariho Bebe Gabriela arimo nta myaka Bebe Gabriela niba ashobora gusubiramo indirimbo ya We Love Music abarundi bose bakaca bakurikira Bebe Gabriela kuja kuraba We Love Music urumva ko Bebe Gabriela afise influence donc nta limite n'umukecuru n'umutamakazi mushobora kwa muzi arahawe ikaze adresse ni kuri Irebe FM ugiye ku mbuga zacu arabona adresse électronique donc www akaburungu Irebe FM akaburungu.com ashobora kutondekira urafise Irebe Gmail
@gmail.com irebefm@gmail.com ashobora kutwandikira akatunyikira kumbure amalien y'ibintu akora cyangwa ashobora kuduhamagara amatelefone aho hose kuri ku mihora yacu ariko atwandikiye kuri Facebook kuri page aratubona, kuri Instagram turiko aratubona, kuri X turiko nka irebe aratubona. Donc inzira yo camwo iroje cyane. Mwebwe nganga menshi makuru arashobora kuba cako gati je nabonye inkuru mwatanze ivuga kuri ikintu mbega noshikira bari abantu gute. Biroroshe cyane kugira ngo uyo muntu aze muri kino gikorwa afise zimwe mu mbuga nk'izo twaje kuvuga akoresha. Murakoze. Ngerageze gatoyi kongera kandi ntabwo ari tuvuze ko imiryango yuguruye kenshi abantu bavuze ko imiryango yuguruye umuntu wese yumva bishaka acanza ariko hariho kubishaka no kubishobora siko aka nakazi kari gasanzwe gakogwa aba influencer mu Burundi turabazi kandi nawe nyene yovuga ati bega bashize ku ifoto yanje canke video yanje abarundi bazomenya. Donc ntituje kwigisha ku influencer cyangwa influenceuse tuje ahubwo abasanzwe babikora abasanzwe bazwi kubaha valeur hama n'abandi bari nyuma babyifuza kuba bababonere kakarorero. Donc ntituje kwigisha ntituguruye imiryango kugira wumva wese ko abishaka ngo acaza oya dutegeze nizo critères tuzoraba ko nawe tuguposteje ku bikorwa byawe abantu bazokumenya. Ego ibyitegererezo mugiye guha agashimwe k'icyitegererezo cyarashije abandi umuntu wese yoba ari icyitegererezo yoba afise ihangiro ryo guteza imbere tsimbataza imico n'imigenzo myiza y'abarundi akabazo muje ukanyishura. Ikibazo cya kabiri muri ko muravuga aba influencer twategereza kwibaza akabazo kamwe tubiri cyane bitatu. Uyu muntu il influence comment canke finalité z'iyo influence yiwe kubizahe mu iterambere ry'igihugu kuko uyu munsi niba mbwiye abantu ko nshobora kunywa itabi 50 mu munota umwe nkaca ndabikora ndashobora kuronka abantu benshi bankurikirana. Sinibaza ko ari iminsi yose influence yama ari positive ishobora kuba na negative. Urumva rero nagira mbaze akabazo kamwe ko mwavuze ko muzotanga mu bisata bitandukanye. Hari abantu bashobora kuvuga bati jewe sinzoja guhiganwa na Jadogiti yateye ibiti ubundi bwose bukamumenya. Akabona ndavuga tujya sindabona na video yiwe kuri Facebook yagize live ngo aronke n'abantu 10,000. Niyo ndazovuga je nabonye Starboy ndazi ko kuri YouTube atazo ko influencer kumurusha. Mbega ngo hariho umugwi uzobujeje kuraba niba iyo influence ishika ku kibano na cyane ko abarundi badakunda baharara kandi ico baharaye barata ariko ico bakunze barazigama. Niba koko influence izoboneka mu kubona ko umuntu yarabwe na benshi nikiye kintu kizokurikira inyuma yo kurabwa na benshi kizokwirira ikimazi canke akamaro ikibano muri usangi niho uburyo bwo gutanga gusa kuko amafaranga miliyoni 3 n'amafaranga ushobora guha umuntu bivanye n'ico ari kwa influence amwe bikagirira ikimazi kibano. Mbega ayo mafaranga ni mwayama kubera nanyoye inzoga nyinshi video yanje bagaca berekana ko nshobora kunkatoza inzoga mu minota 5 muzoba mufashije ikibano gute cyangwa muzoba mufashije guteza imbere zanzi mu kunywa utuyoga umunota umwe gusa ikibano kitahungukiye. Muja kuntu ndakunda kurondogora ikindi no vuga iyo ibintu nk'ibi biteguwe twamatubona injyana Irebe FM ihangiro ryayo nabwo ngaruka ahanga mu guteza imbere imico n'imigenzo y'abarundi niba nihenze muyobozi niryo hangiro nyamukuru. Ivyo navyo bikaja gushigwa imbere n'imibereho y'umurundi wari wese uko iyo turiko turavuga imico aro numvise ngo kugira ibirundi byinshi. Kirundi si ururimi tuvuga gusa ni indimburo dukoresha mu mvugo no mu nyandiko kugira tuvuge ikirundi gitsitsuye ariko hakaba n'amayagwa yo ubuzima umurundi abamwe kuva kivuka no gushika pfuye. Mbega uyu munsi niba influence tudafise aho twayishize kituzohava dusanga twarenze icyo twemerera abantu guteza imbere imico n'imigenzo y'abarundi twisange twarondeye visibility ya website gusa kumure ntihagire icyo ikibano kizokunguka mwamegano z'abategura urantunga mu ntumbi yamenye tuvuga ururimi bivuga nabi ntaruke. Rino higanwa rirafise icivugo ni ibyiza by'iwacu umunezero wacu. Ni kuvuga yuko kujya bavuze ati
arashobora ku influence, arashobora kuba ari umu influenceur aka influence negativement. Sinibaza ko bizohaba kuko yavuze yuko hariho amateme tuzotanga. Teme rero zose tuzotanga zizoba zihuriye zisa na kino civugo ibyiza by'iwacu umunezero wacu. Impact nibijya twavuze yuko dushaka kumenyekanisha ibyiza biri mu gihugu cyacu. Mu kubimenyekanisha baciye kuri aya ma platforms basanzwe bakorerako, n'umuntu ari hariya muri Etats-Unis aramenya Uburundi, n'umuntu ari mu gihugu cya hehe aramenya Uburundi, kandi akabumenya biciye muki muri ibi byiza by'iwacu umunezero wacu nyene. Nta handi hantu novuga nti nta zindi influence twe tubashaka atari uko bamenyekanisha igihugu cyabibarutse n'ibyiza byacu.